ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Émission spéciale à la Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Ndabahaye mwaramutse inshuti namwe bakunzi ibiganiro bica kusamirizi Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Nakandi kanya keza ko kuba mu kiganiro tubungabunge amagara yacu, kiganiro kidasanzwe. Dina Kwizera kuri micro akaba ari jewe ngiye kukibashikiriza aho ndi kumwe n'abatumire badasanzwe, nizigira ko tugiye kubona byinshi na cyane cyane kubijanye n'ingaruka z'ibiyayuramutwe kugwaruka. Vyukuri ndizigira ko ari kiganiro ciza cyane kigiye kugira ico gifashije kuri benshi na cyane cyane kugwaruka ku bavyeyi, kuko abavyeyi nibo batonze ugwaruka mu kibano, kuko ikibano nico kibamwo ugwaruka kugira ngo bikunde ugwaruka rushobore gufashwa n'ikibano rushobore gufashwa n'abavyeyi na cyane cyane kuva muri uko kwihereza ibiyayura mutwe, abataravyihereza nabo kugira ngo bamenye ingaruka bifise, hanyuma bafate intumbero yo kutavyihereza, abamaze kuvyihereza nabo bumve ingorane yavyo, hanyuma bafate ingingo yo kubiheba. Ni muri iyo ntumbero rero turi kumwe n'abatumire bacu badasanzwe kugira ngo badufashe kuremesha ico kiganiro. Turi kumwe n'umuganga, turi kumwe kandi n'uwize ivy'inyifato kugira ngo bose badufashe guteramisha muri kino kiganiro. Turi kumwe na muganga ihora imbere Lidi Raisa, akaba ari umuganga akorera mu kigo Aruma Burundi, aho rero basanzwe bakira abafise ibibazo bitandukanye bihuye n'aba bihereje ibiyayuramutwe canke izindi ngorane zose zitandukanye bijanye no mu magara yo mu mutwe. Niwe abafasha. Reka tumuramutse imbere ko tubaza mugenzi wacu ngo tumuramutse. Mwaramutse neza Raisa? Mwaramutse neza. Ego turanezerewe kandi turishimye kubana namwe muri kino kiganiro. Urakoze cyane. Ego namwe rero murashobora kuramutsa abariko baradukurikirana. Ndabahaye bwakeye abariko baradukurikirana, twizere yuko muza kumvira byinshi. Ego twizere ko baza kumvira byinshi. Ku rundi ruhande rwanje turi kumwe n'umupapa munini cyane, kuba mubona ku buhinga ngurukana bumenyi. Turakuramukije mu mushinga ntahe. Ego nanje ndabaramukije cyane. Ego nkuko bavuze ko ndumushinga ntahe. Naravye ku kuboko. Ego ngira akazina kanje ni Espoir Uwase, yani bari bakumvise. Ego ni Uwase Espoir, nawe akaba ari umuhinga w'inyifato, akaba yize ivy'inyifato nakamere nakame ingene burya akuravye ashobora kukubwira ati wewe rero umeze uku, inyifato yawe yiravye neza. Espoir ramutse abariko baradukurikirana. Ego ndaramukije cyane abariko baradukurikirana. Ego hama nkabifuriza yuko baza kugira ico bunguye muri kiganiro tugomba tugishikira. Ego nawe wenyene ukabakorera mu kigo Aruma Burundi. Ego cyane. Ego turi kumwe kandi n'aba technicien hariya mu buhinga bw'ivyuma. Hari yundi musore mbona w'igangi avyibushe cyane, Ciza Innocent, ku batamuzi aravyibushe cyane. Niwe atuma rero amajwi abashikira neza. Inyuma ya kamera hariyo uwundi musore nawe ngira ngo azovyibuha cyane nkuko kwa Ciza ntimumubona, akaba ari Vianney, nawe tukaba rero tumuhaye kaze muri kino kiganiro. Niwe aza gutuma rero amasanamu agenda neza. Nuko rero reka mbwira bana batumire ko twe tubakumbuye muri Aruma Burundi. Ego murakoze cyane natwe tubakumbuye. Twahirukana kera. Murakoze cyane. Ego twahora dusanzwe dukorana ibiganiro, ariko abatumire bacu ni rya mbere rero tubabonye hano muri studio zacu. Amasanamu ni mashasha, ayo bari bamenyereye yarayandi, ariko rero bose bakorera umugabo umwe. Tunezerewe no kubana nabo muri kino kiganiro. Dutumire rero abakunzi bisamize Voix d'Espoir ijuru rimesha gusimbira hariya ku rubuga rwa Facebook kugira ngo mushobore kudukurikirana, mwirabira abatumire b'ubwiza kugira ngo ivyo bafise uko basa n'ivyo bafise byose ni bimwe. Rero bafise byinshi bihuye nuko bari nyene. Rero umube hafi kugira ngo mubikurikirane. Muraza no kuduhamagara canke mugira intererano
ku nimero 62 ukore niko biza kugenda rero by'ukuri no kuri YouTube muraza kudusangayo ushoboye kubawo sangiza n'abandi iki kiganiro ubabwire uti bahafi nkuko nazindutse ndabisemerera kuva buca nukuri hamwe nabona abantu benshi mwoba munkoreyeko reka rero tuvuge tuti sangwe kaze mwese muri kino kiganiro nuko rero nshuti namwe bakunze reka tubabwire yuko ibiyayuramutwe ni ikintu kidasanzwe tugiye kuvugana ko ngo twabivuze n'abatumire bacu twinjire mu kiganiro nyezina cyo kuruno munsi Idi Khaisa nk'umuganga ibiyayuramutwe niki ibiyayuramutwe nico kintu cyose umuntu yihereza cyangwa akoresha bituma abumuja wacu bikamutuma ahinduka uko abona ibintu uko yiyumva uko yiyumvira hamwe n'inyifato yiwe igahinduka ibiyayuramutwe aha turashobora kuvuga yuko aba ari nk'ibintu byinshi telefone irashobora kuba ikiyayuramutwe iyo wabaye umuja wayo canke akazi karashobora kuba ikiyayuramutwe mu biyayuramutwe dusanzwe tumenyereye hari ibiyayuramutwe bifatwa byemewe n'amategeko ari ryo tabi hamwe n'inzoga yego turaza kubirabira hamwe neza mu nyuma aka kantu karanyishitse ku nyota ngo telefone irashobora kwiyayuramutwe akazi karashobora kubikiyayuramutwe aha rero be hafi kugira ngo mubikurikirane Espoir ego murakoze cyane nagomba nunganire umuganga ariko arasigura neza ikiyayuramutwe kugira ucinako kantu wumvise ushobore kumva akariko nkuko yarabitubwiye yuko ikiyayuramutwe nico kintu cyose umuntu yihereza cyangwa akoresha kikamugira umuja nukuvuga umaze kuba umuja ubuzima bwose burahinduka nukuvuga ni ikintu kiza sinzi ko no kivuga mu rurimi rw'ifaransa baravuga ngo kija kuri système nerveux central nukuvuga ni ikintu kigize ubuzima bwacu bwose haba mu mvugo mu nyifato uko umuntu akora ubuzima bwiwe ibihimba byose bigize ubuzima bw'umuntu cyabihinduka nukuvuga jonona imitsi nsoza bwenge mugabo kiyonona cyane iyo yabaye umuja wacu yego turaza kubibona aho rero umuja rero niho umuja no kuvuga iki Khaisa iyo mukoresheje umuja nukuvuga iyo umuntu yamaze kuba umuja w'ikintu arabura amahoro yego ashobora kubura amahoro ku mutima canke ku mubiri no nk'abantu iyo bihereje ibiyayuramutwe iyo babuze ico kintu bashobora kumva umengo mu mutwe gumumeneka abandi bakayogwa no kuyogwa bakagira ibimenyetso bitandukanye abandi nabo navuze yuko ushobora kuba umuja wo ku mutima ukumva nyene ubuze amahoro hamwe wumva umengo wo kwiba n'ikintu abantu babona ugafata ugasanga nk'umuntu yihereza nk'ikiyayuramutwe arateruye nka televiziyo imbere y'abantu bicaye iruhande yo kubera yabuze amahoro mu mutima urakoze cyane je ndumva rero ndanyuzwe mu mutima wiwanje nico kintu cyose gikubuza amahoro utakibonye utatora agatiro utumva nyene utekanye mu mubiri uca uhindura inyifato nk'uko mubitubwiye apana agatiro gusa ibimenyetso bitandukanye ego none ikibituma ahanini ni giki Espoir ego igituma umuntu yihereza ibiyayuramutwe ego imbere ko mvuga igituma umuntu yihereza ibiyayuramutwe nagomba nshire kwako kandi kantu kiyayuramutwe abantu bumve yuko tuvuze ikiyayuramutwe ntitubone urumogi gusa ntitubone itabi ntitubone ko ibiyayuramutwe biri ubwoko bwinshi nka mu gihugu iwacu hari ibiyayuramutwe vyemewe n'amategeko bitemewe n'amategeko rero ikiyayuramutwe nk'uko muganga yavuze nico kintu cyose kiza gikora ku bwenge bw'umuntu bituma hinduka ni hamwe yavuze yuko ni telefone ishobora kuba ikiyayuramutwe muri rw'ifaransa niho bakoresha ikintu bita ngo substance psychoactive nukuvuga nico kintu cyose gituma
mu mutwe wawe hahinduka ndetse n'ingene ubayeho n'ingene wigenza bigahinduka rero naho ushobora gusangamo n'ibindi atari urumogi ikindi vyahinduye ubuzima bwawe. Ego none ko turiko turavuga kugwaruka ibimenyetso uzosanga biranga umuntu w'ugwaruka ko ashobora kuba yo bayihereza ikiyayuramutwe n'ibihembeka biroroshe kubibona Khaisa. Imbere yuko mvuga ibimenyetso no gutahura yuko ibiyayuramutwe biri ubwoko butandukanye. Hariho novuga ibiyayuramutwe bikabura ubwonko bigatuma ubwonko bukora cyane niko no bivuga. Hakaba hariho n'ibiyayuramutwe bituma ubwonko buhwamika icyo bita ama depresseur ayo yandi nayo y'amastimula. Hariho n'ibindi biyayuramutwe y'umuntu abifashe bashobora no gukoresha mu anesthesie umuntu ucumengo yasinziriye yaborewe. Ego umva nukuvuga bivanye n'ubwoko bw'ikiyayuramutwe umuntu yafashe arashobora kugira ibimenyetso bitandukanye. Hariho nk'abantu usanga bagira akanyarigabo ukasanga n'abantu badatinya abandi iyo bari mu bantu kamenga bose baramenyeranye bakagumana akanyamuneza. Abandi ugasanga kumbure ntiboga kubera yuko bafashe ibiyayuramutwe bivanye n'ubwoko bw'ibiyayuramutwe ntibiyumvira no gufungura. Abandi ugasanga nuvuga amaso yabo ugasanga aratukuye. Abandi ugasanga bambaye impuzu zisa nabi. Nibimenyetso bitandukanye bivanye n'ubwoko bw'ibiyayuramutwe umuntu afata. Ego none kugwaruka kuko muri kano kanya turiko tuhengamira kugwaruka. Ugwaruka none kumenga nta kintu kiba kiratuma ruruha rwikorera imitwaro yo mu rugo. Icyo kintu gituma bihereza ibiyayuramutwe n'iki Espoir? Ego murakoze cyane mubajije ikibazo ciza. Rero ikintu gituma ugwaruka guhereza ibiyayuramutwe aha tuko dushimikira kugwaruka ngabo sugwaruka gonyene guhereza ibiyayuramutwe. Ibishobora gutuma ni vyinshi kandi biri ku mice itandukanye. Muga ahandaza guhagarara ku kintu gikomeye cyane novuga yuko aco gituma nkorerezi kiza gutuma nibindi biza bifasha kugira ugwaruka cyangwa umuntu wese ashobora kuja mu biyayuramutwe. Hari ikintu twovuga tuti nk'ibikomere seseza mutima byo mu bwana. Ico ni gituma nkorerezi ibindi bituma byose biza bije bishobora kuba kuri ico. Rero ivyo bikomere seseza mutima navyo ni ubuzima umwana acamwo akiri muto. Hariho bivanye n'ingene tuba twakuriye mu buzima bugoye. Ugasanga hariho ivyo umwana ataronse ariko arakura. Ugasanga hari ubuzima yategezwa kubamwo ntabo bayemwo neza nkuko vyari bitegerezwa. Ugasanga harihe urugero ageze ko ivyo yarakeneye ntavyaronse. Ivyo rero ni ibintu byinshi biza bituma iyo umwana akuze hakaza nk'ikintu kiza kimushira mu ngeso zo kunywa ibiyayuramutwe vyoroha ko abijamwo. Rero iyo umwana yagize izo ngorane akiri muto hariho ibindi rero biza byenena kuri ico. Hariho nk'agakuku. Agakuku turamenyereye abantu benshi bumvise ngo umwana wo kanaka aranywa ibiyayuramutwe cyane. N'abavyeyi benshi mubo twakira aje akugira ngo nagakuku. Kabara agakuku mugabo agakuku bose ntibatwagwa n'agakuku kuko ntaba yakagiyemwe wenyene abafise ikindi kinyegeje inyuma yako gakuku. Hariho ibindi hariho nk'ababijamwo batazi ivyo ari vyo nk'abana agashaka kwinezereza ndazi ingaruka mbi yavyo. Kugwaruka hariho ababijamwo kugira baje mu migwi y'abandi ugasanga nk'ubu wewe kubera ufise abagenzi bagira ibikugirije muri bo teruza kugira nk'ivyo bagira ataravye ingaruka mbi. Hariho n'ibindi bishobora gutuma bavyihereza nuko kuntu ahantu turi haba hari ibiyayuramutwe. Ahangarutse kukiyayuramutwe cyangwa kuri cyakintu navuga nti ntimwumve urumogi gusa cyangwa mwumve booster cyangwa mwumve iki. Hariho n'izi nzoga tunywa zemeye n'amategeko ibiyayuramutwe abantu bavyumve. Rero kubera tubibona ngaho bihari hari biri ku biciro dushobora kuronka uco usanga turiko tuvyihereza ukutariko tukanavyihereza bamwe tutabirekuriwe n'amategeko. Rero bimwe baba bakubwira ati umwana we munsi y'imyaka 18 ntavyihereza mugabo kubera ukibona ngaho kigugwa amahera make ugasanga uracihereza. Rero nibituma vyinshi mugabo ikintu kimwe ntigishobora gusigura yuko
umwana cyangwa umuntu yagiye kwihereza ibiyayuramutwe haba hariho ikindi cyabitumye. Ego none mu kigo Aroma Burundi iyo abantu baje kubitura na cyane cyane baba bafise ikibazo muri ivyo mubona ari hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore ni bande usanga babangamiwe ahanini? Turavye abatwitura ahanini mu gwaruka rw'abahungu novuga ku rugero rwa baba ibice 75 baba bafise imyaka iri munsi ya 30. Tutibagiye yuko hariho n'abigeme canke abafasoni usanga bavyihereza cyane cyane muri urya mugwi w'abantu usanga badandaza umubiri. Biragaragara cyane yuko abigeme babifata bari muri uwo mugwi. Abigeme babajya usanga badandaza umubiri. Ego hariho n'abandi usanga batariko kazi kabo mugabo usanga barahuye n'ibibazo bitandukanye. Ego mbega mwatubwiye yuko bimwe nivyo twabona umenga nikiyayuramutwe twamaze kubona ko gishobora kuba ikiyayuramutwe. Nibaza ko mu nyuma muza kudufasha ingene umuntu yogerageza ku ico kintu kibonekana cyaba ikiyayuramutwe kandi abona umenga uri kuragikoresha n'ikiza ko nk'itelefone nigiza ko kugira ngo mushike ngaha mwambwiye muti turaje muraza kugira igihe mutubwire ingene twokoresha neza ico kintu naco bakigaragara kuko mwatubwiye hari ivyo usanga bikoreshwa ari byo bavyemewe n'ibindi usanga bitemewe ariko ukaje usanga urugezo cyangwa umuntu akoresha ku ico kintu ucu usanga ari go rutabari go gwiza. Nibaze ko muza kudufasha ingene umuntu ashobora gukoresha ku rugezo gwiza ico kintu ikitemewe naco ingene umuntu ashobora kugihagarika. None birakunda ko umuntu yihereza ikiyayuramutwe na cyane cyane bijya usanga bitemewe. Reka tubanze dufatire kubitaba vyemewe umuntu aba yagiye kwihereza mu buryo bwo kwikinga. Biroroshe ngene umuntu mushaka kumufasha akabiheba. Espoir. Ego cyane mukoze. Iyo umuntu bajya bihereza ibiyayuramutwe aha sindi ko ndavuga cyane kuri abo kubitemewe n'amategeko avuga muri rusange ubwo nivyemewe n'amategeko muri rusange nivyemewe n'amategeko bironona amagara y'abantu nivyemewe n'amategeko n'ubuzima bw'umuntu nivyemewe n'amategeko ico gituma aha abaka batwumviriza ntibumva yuko turiko tuvuga bamwe banywa ibitemewe n'amategeko nivyemewe n'amategeko zijya nzoga tunywa bagiye zose tubona zitembera ngaho noneho barabizi hari abo babona no mu kibano ziko zirononera kandi ngo za saporo za saporo zijya zose ziremewe n'amategeko mugabo murabona yuko ahanini abazibona ziriko zironona amagara y'abantu nico gituma turazivuga ntituza kuvuga ibitemewe n'amategeko gusa. Rero turashobora kubafasha bagashobora kubiheba mugabo biva ku bintu byinshi. Ubwa mbere hoho biravana n'uwo muntu acihereza kumva yuko ubufasha bushaka. Kuko ubufasha atabushaka biraza kugora kugira uze kumufasha wave kunywa ave mu byo arimwo. Birasaba yuko abishaka amaze kubishaka birasaba uruhara rw'umuryango wiwe canke gwahabaye canke gw'umutunzi canke gw'umukoresha nawe nyene arafise uruhara. Hama hariho n'uruhara rwa twebwe abaganga. Hama hariho n'uruhara rw'ikibano ahabaye canke ahakorera. Abo bose barafise intererano bashobora kugira bafashe uwo muntu ashobora kubivamo. Birashoboka gose iyo abo bantu bose mvuze bagiye hamwe abaganga bagakora abavukanye ababanye ahabaye hakora bose bakumva yuko bumvise kimwe nawe nyene akumva yuko muri we akeneye ihinduka byo guhindura akaja mu wundi buzima. Birashoboka gose. Ego hari bihe vy'ukuri nkuko muri kumara bivuga umuntu ashobora kwihereza ikiyayuramutwe kicanke kiriya kugira ngo ashobore kuba yoho umunezero ubuzima cyangwa ashobore kwirengagiza ivyamubujije umutekano. Dufate nko mu gihe reka tuvuge ko urugo rwaruka ugasanga yakundanye umuhungu yakunze umwigeme hamara muheba ivyo arivyo vyose none biroroha ko atora agatiro ubwo se yamwe acavuga ati kugira gendo nk'agatiro zireka cefuma ndaba akonokwega kugira ngo ndabe yuko agatiro koza. Vy'ukuri vyari yarakwiye gukora muri ubwo buryo kugira ngo asubire agarukane ubuzima kugira ngo bubeho. Haiza nukumenya yuko iyo yihereje ico kiyayuramutwe kubera ibibazo afise
ego muri uwo munsi arashobora kubura kuronka iryo tiro mugabo no kumenya yuko ivyo bibazo ntaho biba bigiye bitagiye rero ntazoba bitoreye inyishu ikindi tutokwibagira nuko ico kiyayuramutwe muri uwo mwanya nivyo kiramuhaye itiro mugabo uko agenda aracihereza niko amagara yiwe agenda arononekara ugasanga n'iryo tiro ntazosubira kurironka atacihereje agumya acihereza naho conona umubiri wose none mu gihe umuntu yamaze kononekara umubiri ugahinduka inyifato ugahinduka kuko mwatubwiye ko hari abo usanga inyifato yahindutse ugasanga amaso yaratukuye birashika mu gihe afashijwe ko asubira mu umubiri usubira kuja mu buzima busanzwe ukaba nk'uko umubiri wari uri akaba umuntu afise inguvu akaba umuntu ashobora kugira amaso agasa n'abandi agashobora kuvuga nk'abandi Espoir yego cyane birashika kuko iyo yamaze kuba umuja nk'ubu twabivuga w'ico kintu hanyuma canke yihereza no kuvuga ingorane zigira ku mubiri ugasanga hariho abo usanga yaravyibushe akonda hari usanga amagara yiwe yarabaye nabi asigara ari magoyage rero iyo bamufashije agashobora guheba ivyo arimwo hari abo usanga bataba bagifise akayabago agasubira kugira akayabago gafungura hari abo usanga bataba bafise umwanya wo kuruhuka ngo bajyame baruhuke bigakunda agasubira kuronka wa mwanya wo kuruhuka agasubira kuja ku ndero nziza no kunyifato ibereye itajanye nimwe yahoramwo kenshi barahinduka turananayibona naco kitwereka mu bantu tuba turiko turakwirikirana yuko hari impinduka na ntoyi irikiraba ku muntu umuntu aragarura ibiro biraduga ugasanga umubiri usigaye usa neza yahora acafuye asigaye asa neza aroga yambara impuzu zisa neza birahinduka gose ubuzima bwe bugahinduka ndetse hari n'uwo muhura mwarahuye ameze nabi ukamuyobegwa kubera aba yarahindutse akagira amagara meza agasa neza ari abantu marambona iyo bihereje cyane ikinyobwa inzoga naho tuba yanyoye mu gatondo usanga umenga yanyoye kandi ataco yanyoye kandi atakantu yihereje mugace usanga yamaze niyo ariko aratambuka akagenda umenga arasonuka none ujya muntu kuri ico kiyayuramutwe cyo aba yarihereje ubwo vy'ukuri mutubwije mumbwiye yuko ashobora kuba muzima je ko ari abantu murambona bagenda barasunagurika mugabo nkabona ntibatora inguvu vy'ukuri ni munyemeze ngene bikunda je ndafise umugabo nzi yanwa inzoga cyane na muhora yanyoye muhora atanyoye hose inyifato ugumubona ari wa wundi nukuvuga zaramaze ngira no kwinjira mu maraso nari nabivuze yuko ikiyayuramutwe gituma uba umuja wacu nukuvuga hari ibimenyetso nubwo utaba wakironse ico twita syndromique umuntu ashobora kugaragaza kubera yuko ataragifata kuko umubiri uba wamaze kumenyera kwakira ico kiyayuramutwe nukuvuga ukibuze urafise ukundi kuntu ucureklama uca ugaragara ugasanga niba abantu usanga bariko baragenda bigwa ko hariho n'abantu usanga bafatwa n'ibisahuzo ukamengo intandara zirabafashe hari n'abashobora no kuja muri koma kandi atari ivyo bariko barigira bikaba ngombwa kumbure ko begera abaganga muri ico gihe cane cane no vyari nkenerwa ko begera abaganga kugira babafashe muri ivyo bimenyetso vyo kuba baja ego bashobore ku wewe uri Khaisa nk'umuganga Espoir nawe ni Espoir nk'umuntu yize ivy'inyifato none wewe nk'umuganga aba bantu ubafasha gute Espoir nk'umuntu yize ivy'inyifato muca mubigenza gute Khaisa we nk'umuganga uyu muntu aje wumufasha gute bivanye n'ibimenyetso afise ndamwumviriza bibaye ngombwa nkamushyira ku miti ishobora kumufasha kuri ivyo bimenyetso hama kumbure umuntu agwaye afata ibiyayuramutwe arashobora no kugwara n'izindi ngwara nkurikize ko hariho nk'abantu usanga bafata n'ibiyayuramutwe biciye mu nshinge ugasanga bagwaye umugera wa sida ugasanga baragwaye za hepatite B aho turashobora guca tubapima kumbure tukabashira ku miti bagwaye kuko hari n'abantu bafata n'ibiyayuramutwe usanga baguma bagwaragurika n'izindi ngwara aho bibaye ngombwa turabapima naho nyene tukabandikira imiti
nk'abaganga ahanini nico dukora. Ego Espoir nawe nk'umuntu yize inyifato ubu muntu mwiwe nawe mumufasha gute? Ego jewe nk'ujejwe ivy'inyifato umuntu nk'uyo ico ndamufasha icyambere cyo nk'uko nabivuze ategeza kuba ari umuntu yumva muri we ashaka ihinduka. Hama turafise ibiyago tugiriranira, ivyo biyago nivyo biza kuzana umuti w'iyo ngorane afise. No kuvuga iki, ivyo biyago biza kunyereka tuza n'urugendo tugiriranira mu kiyago bigatuma menya icyatumye ubwa mbere hoho abinywa canke icyatumye arenza urugero. Rero ico kimenyekanye cha twiga umuti ukubanza kuvura ico cabitumye, kuko ico cabitumye tutakivuye tutagitoreye inyishu bizopfa biheze. Naho muganga yo muha umuti kubera yagize ibimenyetso ibi n'ibi, uwo muti ivyo bimenyetso birasubira kagaruka. Hama rero ikindi kintu dukora murantunga gato, nkuko dusanzwe dukora mu kigo citiriwe Umweranda Francisco yasize, nukuvuga iki, turabafasha muri ivyo biyago tukagiriranira ingendo n'abo bantu. Hama mbere turabafasha tugashika no mu miryango yawe. Nimwe nababwira nti abakenewe ni benshi kugira uwo muntu afashwe. Nimba wewe yumvise yuko akenewe ubufasha cha dushika nahaba n'abamutunze nabo nyene tukagiranira ibiyago kugira hari gihe usanga wa mutsi twatora w'ingorane hariya muhira kugira tubanze tuwuvure. Hama wa muntu nimba baramwirukanye muhira basubira bamwakire muhira, canke nimba ku kazi bitagenda neza basubira bamushire mu bandi. Ego murakoze cyane. Reka twibutse abari barakurikirana iki kiganiro kidasanzwe, ikiganiro tubungabunge amagara yacu, ikiganiro turiko turabaganirira na cyane cyane ku ngaruka zo kwihereza ibiyayura mutwe na cyane cyane kugwaruka. Tukaba turi kumwe na muganga ihora imbere Lydie Raissa, turi kumwe kandi n'uwizi vy'inyifato Uwase Espoir, bose bakabakorera mu kigo Aruma Burundi mu mugambi bise nabacu. Akorero nibaza ko nako nyene tutari twakongeyeko, ariko reka tukongereko. Rero tugiye nyezina gatoyi dukosore gatoyi. Ego dukorera mu ishira hamwe Aruma Burundi, mugabo si mu mugambi nabacu. Oya, twe dukorera mu mugambi ujejwe kumviriza no guherekeza abantu bahereza ibiyayura nabacu n'ikindi gisa ariko kiri hajya nyene muri Aruma Burundi. Aho mbona ko twari tumenyeranye cyane n'abana bacu. Ego byose ni bisata bimwe bikora muri Aruma Burundi. Ego bifiko birafasha abantu mu bijanye n'amagara mu mutwe no kwihereza ibiyayura mutwe. Ego muherekeza abantu bafise ibibazo bitandukanye baba bihereje ibiyayura mutwe. None rero tugenyeza na mu kiganiro cyacu ingaruka zishikira uko gwaruka, kugira ngo no munsi ugwaruka ruko ruratwumviriza. Inyuma yacu dutanga umurongo kugira ngo abari batwumviriza bashobore kuba bogira ico baterereye, na cyane cyane batubwire ukuntu babona abantu bihereza ibiyayura mutwe. Bavyumvise yuko ibiyayura mutwe biri ubwoko bwinshi, hari byo usanga vyemewe, hari byo usanga bitemewe, ariko byose bimaze kugira umuja umuntu aca yononekara. Rero turaza gutanga umurongo ku numero 622255 batubwire mbega abantu bameze gutyo ngaho mu kibano mubona bimeze gute, mbega abantu babafata gute, ingaruka nizihe Raissa? Reka ndabigaruke ko twavuze yuko umuntu ashobora kuba umuja, ni kuvuga iyo akibuze mu mubiri akagaragaza ibimenyetso bimwe bimwe. Ugasanga ariko arayogwa, ugasanga ariko aracibwamo. Ibyo navyo bishobora gutuma agira izindi ngaruka ku mubiri, ugasanga n'urupfu ruraziyemo iyo atituye abaganga. Hariho n'abatiyoga, hariho n'abandi usanga badafungura, ugasanga kumbure baratakaje ibiro, ugasanga baye n'izindi ngaruka zo kugwaragurika, akaziramo n'igituntu bivanye n'ibiyayura mutwe umuntu afata. Barita ugasanga baragwaye amakansere yo mu bihimba vy'ihemero, ugasanga baragwaye izo ngwara zose zifatira mu gihimba c'ihembero. Hariho navuze yuko hariho nabihereza biciye mu nshinge, barashobora kugwara ingwara nka sida, umugera wa sida canke hepatite B.
hariho n'abashobora kurwara igitigu ko turazi yuko hari abihereza inzoga nyinshi zonona igitigu. Ni ukumenya yuko rero mu mwanya wa mbere iyo umuntu yihereza ikiyayuramutwe arashobora kumera nk'umuntu novuga yagwaye mu mutwe asanga ariko aribagira ariko abona ibyo abandi batabona mugabo mu nyuma haciye imyaka myinshi akagwara n'indwara nyezina yo mu mutwe ugasanga bamwe bariko barirukanga mu barabara bari gusa abandi ugasanga bafise umunezero ndenzarugero abandi bakamera nk'abahahamutse abandi ugasanga bafise uguyikegwe ego none mbega Espoir ikibano nta kibona gute aba bantu bihereza ibi biyayuramutwe kibafata gute na cyane cyane ugwaruka kuko ariho dusa n'abashimikiye ikibano yo mu ugwaruka gwamaze kuba gwanyengetere muri ivyo biyayuramutwe byo ntangaruka dushobora kugira ku kibano. Ego urakoze cyane umbajije ikibazo ciza ati ikibano kibabona gute kibafata gute nukuvuga iki ndabiye nkahi wacu mu kibano cyo ngahi wacu nukuvuga umuntu yihereza ibiyayuramutwe n'umuntu bwa mbere w'igicibwa bamona ko ari umuntu w'umusuma n'umuntu urumva ona kubera bariba mubona abantu biba n'abantu usanga bacafuye n'abantu uzosanga bariko barateza akajagari mu kibano n'abantu uzosanga no muhira baramwirukanye ishure aba yarahevye ku kazi ntabagishoboye kugakora icakora no kuvuga nukurondera amahera y'ukurondera ibyaza kunywa nimba ari inzoga canke ibindi aza kunywa ayo nayo hari gihe yarondera no mu buryo butaribwo ugasanga ariba n'umuntu bakumira mu kibano mugabo rero naho bamukumira ibyo sivyo byari bitegerezwa kuba yombaje rero uti ikibano kibabona gute no kuvuga kibabona yuko ari abantu bari ku ruhande ntituragera ku rugero yaho tubona yuko ari umuntu yagize ingorane zishobora gushikira uwari we wese ahubwo aho tunze urutoke twamushira ku ruhande ari uwo gutabariza no gufasha kugira ashobore kubivamo rero iyo ngorane turacayifise turagerageza mu mahimiriza tukaza turayivuga kuko kujya ujya yabaye kujya umwana wawe arashobora kumera nk'ujya umwana wundi yabaye rero kirazira yuko ucumutunga urutoke cyangwa umukumire cyangwa umugire ico umugira ahubwo ufuma mutabariza atacishoboye kumufasha uramutabariza aho bashobora kumufasha hama bigashobora kugenda neza. Murakoze cyane rero reka tutange umurongo ushobora kutwandika ubutumwa bugufi ku nomero 622222559596 canke mutwandikire ku rubuga rwa Facebook. Kibazo rero niki mbega mu gihe ugwaruka ahuba mu gihe goba guhereza ikiyayuramutwe hama bigashika bakagiriranira ingorane umuvyeyi kamwirukana ubona ari yo nyishu mbega vyogenda gute? Iki ni kibazo rero uwari wese ariko aratwumviriza ashoboye kugira icyo aterereye mbega vyogenda gute ko tumaze kubona yuko mu gihe ugwaruka gwihereje icyo kiyayuramutwe nkuko Espoir bivuze mu muryango umuvyeyi arashobora kumubona ukundi ugasanga umwana arirukanywe nkuko abivuze mbega wowe uriko uradukurikirana vyari vyo wowe ubibona gute? Espoir yavuze ati bari bakwiye kumutabariza nyabona ntibari bakwiye guca bamukura mu muryango cyangwa ngo bamwirukane. Wowe uri kuradukurikirana weho gute uvuga iki? Reka mbanze shishikara no kwa Haisa ariko ko ariko baradukurikirana ikibazo mwacumvise mbega uwo gwaruka ubona gwamaze guhindura inyifato ndetse akagira n'igihe umuvyeyi avuga ati mviraho ubona ariko vyari bikwiye kugenda intererano zanyu zirakenewe ku numero 6222225596 turabakira twamaze kubaha umurongo ariko tumaze kuja ku rubuga rwa Facebook turabona ko harabo turi kumwe bavuga bati duteze yomi ico mbona bafashe ikaramu barasinya abandi babanga ugutwi baca barashira ko rero twa tuntu dutatu ngo turi kumwe uwo nawe sundi ni Emeline Shimirimana hari undi yitwa Luamba Jean Luamba ati intéressant bivuga iki bimeze neza hari undi mugwi communication center ati ikiganiro ciza cyane turabona uwundi nawe ati Kesi Brian ati muheza kigwe cyane tubateze yompi
turaciteze rero ko muduhamagara canke mutwandikire ubutumwa bugufi ariko kandi twari twahaye ijambo Lady Haisa abavyeyi umuvyeyi kuko turumvise yuko ari ingaruka mu gihe umuvyeyi ashoboye kuba yoca avuga ati wa mwana jewe mviraho kuko umenga ugasanga umuvyeyi vyanseka vyakira yeretse avyara umwana amujana ku ishuri ugaca usanga yahinduye inyifato ishuri yayihevye kubera kwa kubihereza caka iyayura mutwe kubera kwa kugendana n'aba bagenzi babi mbega vy'ukuri yariyo nyishu umuvyeyi ntiyarakwiye guheba umwana wiwe cyambere coco nukumenya yuko kugira ngo dukinge gufata ibiyayuramutwe nk'abavyeyi twategerezwa kugiranira ikiyago n'abana bacu tukabegera ni naho tumenya ico bakeneye tukamenya ibibazo bahuye mu buzima bwa misi yose kumbure vyotuma dukingira kwinjira mu biyayuramutwe ikindi naco nk'abavyeyi two kwigisha abana bacu yuko ibiyayuramutwe bifise ingaruka mbi ku magara y'abantu hamwe no mu kibano kurya tuganira kumbure kuri bamwe ibyerekeye ubuzima byerekeye ndangagitsina twadukwiye nk'abavyeyi kwigisha abana bacu yuko ibiyayuramutwe vyonona kuko iyo umuntu amaze kucihereza biragoye cyane kugira ngo ashobore kubivamo kiba cyamaze kumugira umuja biragoye yuko ashobora kubivamo ego ndabona Espoir yakirije kuboko ego cyane nagomba ngira ico nongeyeho kuri ico yari karavuga muganga umuvyeyi si vyiza na gato yuko umwana umushira ku ruhande urumva barakubwira bati ntaco yabuze umwana ntaco tutamuhaye abandi banameze neza mugabo we yaturiye byase rero ico abavyeyi bamwe baba bataramenya nuko nimwe navuga utazi icatumye abijamwe nta nyishu uzofutoye hariho abaza bazanya abana baba bakabwira ngo ntako ntagize ngo ntako ntamutwaye ku ishure rizinde ngo ntako ntamutwaye akakubwira n'ibihugu yamutwaye ngo mugabo vyaranze rero nico gituma tubasaba yuko bemera bagakorana n'abajejwe igifato canke abaganga kugira babafashe babanze barondera umutsi w'iyo ngorane yabitumye kuko hari n'igihe abavyeyi banyihanganire hari n'igihe bazosanga no mu catumye aja muri ivyo harimwo uruhara rwabo rero urwo ruhara hari igihe baba batabizi yuko izo ngorane ugasanga bivanye n'ubuzima muriko muracamwo hariho ikintu cabaye utazi yuko kizohava mu nyuma kizana ingaruka mbi ku mwana wawe ego rero vyiza sukumukumira sukumukura mu bandi bana ahubwo ni kurondera ingene umutabariza kurondera ingene ushobora kumufasha yego none mu buzima busanzwe bwa misi yose mu gihe ashobora kuba yakigiyemwo amaze kuko yatubwiye Haisa yuko abo bana ugo gwaruka usanga ruba runi musi y'imyaka 30 niko yatubwiye ivyo vyose ngira bagarukira ku myaka 30 abo bagira uruhara byo kubiherezana cyane kugwaruka rw'imisore none ko abari karaduga bari karakura mu gihe aba yahinduye inyifata kabiheba arashobora kuja mu buzima busanzwe agakora ibikorwa nk'abandi agasubira kaba mu buzima ego cyane birashoboka biri no mu bintu twishinze muri Aruma Burundi gusubiza kwishure abahevye ishure mu gihe bahora bihereza ibiyayuramutwe canke gusubiza mu miryango baba barirukanwe canke kubuzi iyo twabafashije neza mu kuvuga iyo umuntu afise ishaka nkuko mugenzanje yabivuze turagerageza kugiranira ikiyago tukumva inkomoko yaho vyavuye kuko abantu bafise igituma babijama hari ababijamo kugira ngo kumbure bibagire ibibazo bafise hari n'abandi kumbure kubera baba bafise abavyeyi batabitaho kumbure babaha ibintu vyose bakeneye babaha impuzu bakabaha amahera mugabo bakeneye ca kiyago iyo rero bitorewe inyishu biraheza bikabafasha bakabivamwo ego ndabona wanditse ubutumwa avuga ati ndabaramukije amahoro y'Imana bariko barabaramutsa
mucamo baramutsa bari ubutumwa bugufi barabanamukije amahoro y'Imana barabaza bati none mu gihe umwana vyanse yuko ahinduka by'ukuri naho twumvise ko ari kiyagumva n'umuvyeyi mu gihe vyanse ko ahinduka ati noca nkora iki aho mu gihe vyanse ko ahinduka biva ku bintu bitandukanye arashobora kwanga ko ahinduka wewe nk'umuvyeyi urashobora kurondera kumufasha mugadashaka aho ivyo uzogira vyose adashaka arashobora no kuzona guhenda wowe kugira akunezereze canke nimba ari ashaka kumuha canke nico ashaka kumugira ukimugirire mugabo muri we ndani atagatima kuko yihe baragira aho ntazofa hindutse ni nkuko wewe ashobora kubishaka guhinduka mugasanga wewe umuvyeyi nibihora bidushikira bivanye nibibi yakoze muhira n'ingene yakwivye n'ivyo yononye ari umuvyeyi kugira ngo yofumafa musije kumubona rero ivyo rero biratuma abidakunda hari undi yaberekeje ku kibazo avuga ati mwaramutse neza mucamo mwishura muti mwaramutse kuko kugira yumve ko vy'ukuri turi kumwe iyo baramukije mucamo baramutsa ngo jewe ikibazo ndacerekeza ko batumire kandi nivyo nyene kuko n'abatumire bariko baratwishura ibibazo ngo mfise umuvyeyi ankunda iyo mfise agafaranga ndakabuze ni kibazo kandi yatuvyaye turi batanu dusangiye papa ruri kibazo ciwe rero ariko acerekeza kuri mwebwe akora iki kuko urumva ko bishobora kumutuma yohindura inyifato kuko se wiwe ngo amukunda iyo afise agafaranga atagafise naho ni ngorane kuko mwatubwiye yuko hari ibintu bishobora gutuma umuntu ahindura inyifato uyu mwana rero arabaza ati none yifate gute kugira ngo adahava arondera icomuha kunezerwa canke icotuma yoronka agafaranga kugira nezereze papa wiwe Espoir. Murakoze cyane uwo muntu inyishu no muha ni yuko ubwa mbere hoho nimba papa wiwe amukunda ari uko amuhaye agafaranga rero no kumenya aho nta rukundo ruhari hagati yabo no kwiga neza urwo rukundo rwabo kuko urumva atagafaranga hari nta ruhari atagafaranga kahari urumva nta ruhari urumva rero ico kintu ico yokora nuko yorondera abamufasha nk'umuhinga y'izivye nyifato akamwiganira ingorane afise hama bibaye ngombwa uwo muhinga ni wazomwereka intambwe baza baracako kugira ico kintu gitorenyishwe kuko urumva hari kitagenda neza iyo umuvyeyi ari we ababwirizwa kuguha urukundo rw'ubuvyeyi niki muga akaza kukwereka urukundo ari uko umuhaye agafaranga urumva haba hari ikibazo rero hako azorinda gushika kuri urwo rwego yuko yotangura kuzara yihereza ivyo yihereza vyo bavyiza arondeye umuntu ajeje inyifato akamwiganira ikibazo afise hama bagafashanya akamufasha ingene bishobora gutorerwa inyishu atarinze kuba ingorane ego hari ubundi butumwa tubona uyu nawe ati shalom ego ati jewe mfise umuntu yanteye ibibazo n'ingorane nkaba rero ariko niyumvira yuko nofuma nanje ndaba kwihereza ikiyayuramutwe kimwe muri kugira ngo ashobore gutora agatiro ati none mumfashiki numva no bigenza gute kugira ngo bikunde ivyo bibazo natewe n'umuntu bishoye kurengana Khaisa ubu n'ubutumwa bugufi tuba ndabivuga iyo ufise ibibazo ukwihereza ico kiyayuramutwe ico kibazo nikiba gitorewe nyishu muri uwo mwanya uraronsa iryo tiro mugabo niyo wasubira kucihereza kumbure bizoba ngombwa ko uvyihereza bikakuzanira ingaruka mbi ku mubiri mbi cyane kurusha n'ivyo bibazo vyiza rero iyo umuntu afise ikibazo yorondera abamufasha ashobora kurondera umuntu yizeye canke akitura abajeje ivy'inyifato ego basanzwe bafise ibanga kuko hari abantu benshi bivanye na kamere kabo bibagora kubwira ibibazo abandi bantu bo kwegera abajeje ivy'inyifato kugira ngo buguruke naho bizobafasha gukira ego turabona ubundi butumwa kuri Facebook bwanditswe na Meme Kanyamuneza ngo twibutse umurongo duhamagara ko murahamagara ku nomero 62 22 55 96
aho niho muri ko muraduhamagara 62 22 55 96. Unawe Nsabiyumva ati muhezagirwe cyane uyu munsi ndumva ikiganiro ntigisanzwe mwatuzaniye abatumire badasanzwe no kuvuga no ari karabaraba rero ku masanamu yamaze kubona ko abatumire badasanzwe ego rero kubaduhamagara mbona bambi pariko oya ndaroso mpamagara neza allo ibirere rero navyo nyene duhava tubisengera kugira ngo Imana ibiduhe kugira ngo bikunde abanywanyi bacu bashobore kuduhamagara dushobore turarose ubundi. Allo amahoro neza. Urumva jewe sa mba mu buterere ego hamwe n'abandi yabura muto ego mugabo rero kenshi ngiye mu bagenzi bitaka yuko abifata nyine ngataka yuko umutse kiyabura muto kandi maze iminsi narabiheze mugabo rero nta numva rero nko mu kibano nk'abantu bambona kubera nk'amasanzwe y'umatutse aguma binzira ko ndi umutima kandi sinzi nk'ahantu muba muherereye kugira ndoze kubikura mu mfasi. Ego urakoze cyane turagushimiye cyane abatumire bacu bavyumvise uyu muntu murumva ko ntaguma mubona kandi Imana yaramuhinduye ntuzi Imana yaramuhinduye arabiheba none guma mubonamwo vya bindi rero ngo iyo agiye mu bagenzi bica bigomba kugaruka bakangwa kubimwinjizamwo mumufasha iki uno muntu ari ngaho ku buterere ijambo nigi wanyu batumire mwumvise ico yababajije uyu muntu. Murakoze cyane kuri kino kibazo ni nayo ntambamye tukunda kugira twebwe nk'abaganga canke abajeje vy'inyifato iyo twafashije umuntu kugera ku ntambwe iri imbere yo kubivamo kenshi arasubira mu kibano canke mu muryango ugasanga bariko baramutunga ku rutoke ugasanga uko kuntu bamutunga ku rutoke ahubwo biciye bituma atakaza ukwiyemera iyo atakaje ukwiyemera bituma ahubwo afata ibiyayuramutwe birenze n'ivyo yahora afata. Tuvyumve rero twese duhamagariwe gutahura abo bantu bose bafata ibiyayuramutwe tukumva yuko ari abantu nk'abandi tukumva yuko n'abantu bashaka kubiheba yuko bafise ishaka ryo kubiheba tukagerageza kubatahura. Ego uyu muntu icagomba ahanini Espoir ndagwijambo icagomba ahanini aragomba ko mumufasha kuko urumva ko yarabihevye mugabo iyo asubiye mu bagenzi baca bagomba kasubira kubifata ahubwo aho rene yakeneye gufashwa kugira ngo ntasubire kuronka abamukwegera muri ivyo biyayuramutwe. Espoir ego urakoze uwo muntu yaradutelefone ico nomubwira nuko uko kuntu aja mu bagenzi bagashaka kubimusubizamwo urumva bishobora gutuma asubira mu vyo yari yarahevye. Rero ico nomuhanura nuko aho hantu nimba afise ahantu bamufashije afise umuntu ariko aramukwira aramufasha iyo subirayo akamuraba hama akamwiganira ingene bimeze hama bari kumwe bagatorera inyishu y'ingene bashobora kubigira hama nje ngira ko uwo muntu sindamuzi sinzi naho waba baramufashirije mugabo kuba batarafashwa no ushobora kubabwira nka twebwe ahantu dukorera kugira nibabikenera nibakenera ubufasha bazohiture nk'ubu hariho ku cicaro c'ikigo mu Kamenge cicaro c'ikigo ca Aruma Burundi turabakira aho bita kuri malaria abantu benshi barahazi hama hariho n'ahandi dukorera ku ma centre de santé amwamwe hariho nk'aha muri Ntahangwa turakorera ahantu kuri centre de santé Kigobe ahantu bita kwa Johnson naho nyene bazohasanga abantu babafasha hariho kumutakura kuri centre de santé naho nyene ufite izo ngorane azohashike azoronka abamufasha hariho nko muri commune Mukaza kuri centre de santé SOS azoronka abamufasha canke kuri centre de santé Saint Michel aho bita kwa Masere naho nyene azoronka abamufasha hariho no muri commune Muha centre de santé Musaraki azoronka abamufasha bo mu kigo Aruma
centre de santé aho bita kuri Adra naho nyene azoronka abamufasha canke uzo kwitura kuri centre de santé aho bita ngo kwa nkuru nziza mu Kanyosha naho nyene azoronka abahinga bishira hamwe yaruma amufasha aho hose umuntu wese afite ico kibazo azohitura kandi ntibazomurihisha bazomufasha ku buntu. Ego murakoze cyane uyu munywanyi yari yahamagaye muciyemo muhinyi ciwe kuko yari yavuze ati bambwire nyabona aho bakorera rero nawe wari wacibanza kumwishyura ngo wari yaramufashije ariko wewe nca numva bya byose n'ingingo yari yarafashe rero uno munsi akaba yaragomba kubiheba burundu azoza rero mu mufashe nkuko yamaze gusaba aho mukorera. Twakimundi munywanyi ku murongo. Allo hani kwiraki ego jewe nanje mazina banyita akazina gakenewe ego nataka mbaze ikibazo ego none twebwe turi mu bantu bafatira yayuramutwe ego ariko hari agera igihe tukabivamo babo iyo tutabonye abatwirisha amanama ngo urire hamwe tanga mu minsi ya nyuma dusiye kubisubiramo ego nta kuntu mwofata mugakoranya ababisanzwe babifata n'abazihetse bakaza barashinganira intahe ego murakoze cyane abatumire bacu bavyumvise mwumvise icyo yashikirije no mu nywanyi ego mufashikire twacumvise iyo ni intererano aduhaye iyo ntererano aduhaye dusanga tunayikorerako twebwe mu kigo aho dukorera abantu twakira nk'abo turafise ibikorwa duhora dutunganya vyabo tukabatumako bakaza mu kigo bakahahurira ndetse hakabaho n'igihe cya bamwe bateye imbere kurusha abandi batanga intahe bakababwira aho bageze inzira babicishijemwo ngene bagiye barabigenza ego arakoze cyane adutereye iciyumviro ciza kandi kiri mu byo dusanzwe dutunganya mu ciyumviro ciza umva yaterereye burya nawe nyene yagomba ubufasha kuko nawe yabaye nka wa wundi avuga ati nabaye mu bantu bihereza ibiyayuramutwe ariko uko ngenda mu bagenzi niko nguma nifuza gusubira muri cya kiyayuramutwe ahubwo rero inyishu cyangwa intererano numva ikintu numva mukwiye gufasha aba bantu babihevye kugira ngo ntibongere kubijamwo bafashe ingene bohindura abagenzi kugira ngo bikunde ntibasubire kugira ya nyota yo kunywa ikiyayuramutwe kuko urumva ntibahinduye abagenzi rero niho mukwiye kubafashiriza kugira ngo bikunde ntibasubire kumva iyo nyota. Tubanze twakira umunywanyi ku murongo ataratujana. Allo oui mwaramutse neza none nanje nk'umukiriye kuri icyo kiganiro numvise ego wigigwe kure y'akaradiyo oya ntitukumva neza urabuhagarare neza ahantu igigwayo gato kandi twe turose umumama allo ubu subira uvuge allo ubu ni sawa uranyumva ego none nk'umubyeyi ego ndaje ko mubona abo bantu ko tumeze nk'ababyeyi ego kubona bose ufasha mugashobora abana babwira ngo baze muri ibyo bigo baje gufatwa ntibadukundira abo bana ntibabakundira kuza reka ntibadukundira none babona igihe turumva ko badufata bakagenda barabagira ngo n'ibyaba bishoboka bagashyiramo bakadufasha ego byashoboka ego murakoze cyane kuri icyo kibazo cyanyu batumire muri hano n'umuvyeyi n'umumama mwavyumvise bafise abana baba bihereza ivyo biyayuramutwe mugabo bababwira bati genda gufashwa muri kijya kigo ntibemera none mwobafasha iki kugira ngo bikunde abo bana bashobore kubashikira mushobore kubafasha abavyeyi bovyifatamwo gute abo bana babashikiriza gute
ego urakoze cyane uwo muvyeyi abajije ikibazo ciza kandi abajije ikibazo gikunda gushika ego gikunda gushika umuvyeyi akakubwira yuko umwana wiwe ameze nabi akabwira ingene ameze mugabo umwana atemera kuza kugira bamufashe rero aho niho hahagaze ca yangorane yuko ugushaka yego ni ukuvuga aho uwo mwana nta gushaka aba aragira kubiheba umuvyeyi wewe bivanye n'ingorane amubonako bivanye n'ingaruka mbi ariko arabona ku mwana wiwe arumva cyane yifuza yuko kandi akumva yuko ashaka kugira icyo aterereye kugira umwana wiwe ayivemo mugabo umwana wiwe ntaba aragera ku rugero nabwo bw'uko ashaka ubwo bufasha none umuvyeyi yoca yifata gute Raisa nk'ibikorwa twishinze hari icyo tugira twita amasensibilisation sur terrain ni ukuvuga turaja aho hose twiyumvire ko bashobora kwihereza ibiyayuramutwe tugasangaho ugwaruka guhereza ivyo biyayuramutwe gato uyu munywanyi ntadusige allo wina mahoro yego n'amahoro ego ni Alice muvugana ba mu Gasenyi twashaka kubabaza kuri ico kiganiro muriko muraduha by'ukuri turashimye cyane ego turabona ko aha mu kibano dufite abagenzi inshuti babyihereza ariko abo batumire bari baje kutubwira ngo babavyihereje ngo baca bagwara mu mutwe ariko je hari abo mbona by'ukuri bapararanganye ariko hari n'abandi bavyihereza mugabo bakomeye babandanya bakora ibintu byabo ubona tugendana biciye bintera ikibazo rero none abo bantu bafite imibiri nk'iy'abandi ikibazo canje karako murakoze cyane munywanyi rero muce mumwishyura kuri icyo kibazo ariko kandi na wa muvyeyi ntitwamwibagiye kugira ngo nawe amenye ico yokora kubera umwana wiwe ataragomba kugenda kwakira izo nyigisho ego nariko ndavuga yuko mu byo twiyemeje turahimiriza tukaja aho hantu hose twiyumvira yuko bafata ibiyayuramutwe tukabatumirira kuza kwitura ikigo Aruma Burundi ni ukuvuga muri abo turiko turahimiriza si bose banyugwa mugabo haravamo na bake baheza bakatwitura ni ukuvuga nk'umuvyeyi nawe yobandanya ahimiriza umwana wiwe akamwereka yuko ibiyayuramutwe bifise ingaruka mbi buke buke muri we azogira ugushaka kwitura ico kigo buke buke none ko harimwe ingwara zishobora kwaduka ugasanga umuntu yagwaye hahamuka nk'umuvyeyi mu gihe umwana we ameze gutyo ubwo bo abavyeyi ntimwo batumirira babo bana kuza kwakira inyigisho basi bafume babana navyo mugabo nabo badashoboye badaciye baronka izindi ngwara bashobora kugwara bazitewe nabo bana babo ego cyane uravuze ikintu kimeze nuko nyene kenshi bigenda nukuvuga umwana aba yaragize ikibazo cy'ivyo biyayuramutwe wowe uri umuvyeyi ukabona ingorane iri ku mwana ukifuza yuko umwana bivamwo mugabo ntibikunde ukagerageza ibishoboka umwana sihari rero haragehiga umuvyeyi nawe nyene atangura kumera nabi ugasanga atanguye kugira agahinda k'ivyo abonamwo umwana wiwe abura n'inyishu abitorera ico rero nico naye nashatse kuza kuvuga urujya muvyeyi urashobora kuba umwana wawe ushaka ko bamufasha akanka yanse rero vyoba vyiza yuko uwo muvyeyi naho umwana yanse uwo muvyeyi nawe nyene arakeneye bajya bahinga b'inyifato bakamuyagisha kuko nawe nyene arahungabana kubera iyo nyifato y'umwana bakamuyagisha kugira twirinde yuko nawe ashobora kugira ingorane zivuye kuri iyo nyifato y'uwo mwana hama ikindi naco uwo muvyeyi yogira ni cuko biragoye nyene umwana atarashaka biragoye mugabo yoshobora kugerageza haba mu bagenzi we canke mu bavukanyi burya umwana uwo ari we wese ntashobora kuba umuntu w'umugenzi wiwe agira agafuma arondera umuntu acaka w'umugenzi wiwe canke w'umuvukanyi canke umwe bumvikana akarondera ingene ashobora kumwumvisha buke buke akamaro kuko yoshobora kugenda bakamufasha kuko hari igihe umuvyeyi atamwemerera mu ugasanga hari uwundi w'umugenzi wiwe ashobora kumwumvisha
agataba akemera yuko ubwo bufasha ashobora kubujamo. Ego murakoze cyane, mu minota 8 isigaye tuzuba turangije ikiganiro cacu. Hari undi rero yanditse avuga ni wa wundi gatoya hariho tutishuye. Witwa Alice mu Gasenyi. Alice mu Gasenyi mwe yarahamagaye. Ego murakoze cyane. Yatubajije ati hariho twavuze yuko hariho abanyoye ibiyabiramutwe bamera nabi acavuga ati hariho nabandi babinywa bakaba bameze neza hama bigenda gute wowe ntibaremwe nk'abandi rero no mwishura mvuga nti ubwa mbere ho abantu turatandukanye abantu twese tumeze kumwe rero uko ibintu bifata umwe ntibifata uwundi kuko nizo ngaruka mbi twumvise iyo yabaye umuja ibimenyetso ntibiba bimwe kandi n'inguvu z'ibimenyetso nziba zimwe bivanye n'umuntu ingena ameze hama kandi karoro nagoma ndamuhe ico ntitwogifatirako cyane ngo abakomeye cyane bari biyayurabutwe bimwe bimwe bikwibikamwo atari uko vyakumereye neza mugabo ugasanga ingaruka mbi yazo uzozibona haize igihe kirekire nk'akarero nk'itabi itabi turabona yuko umenga ni ikintu gisanzwe abantu bose uciye kwibarabara umuntu wese aguma ariko aranywa itabi kandi ugasanga umuntu umenga arakomeye ameze neza mugabo itabi ni ribi cyane mbere turatwumva ari no mu bintu vya mbere vyica abantu benshi kw'isi no kuvuga itabi rirashobora kubikamwo ushobora kubona ingaruka mbi yaryo nk'inyuma y'imyaka 30 urinywa rirakwibikamwo ingaruka mbi zawe ukazozibona mu nyuma. Ego ni bimwe muganga Khaisa yari yavuze bimwe yari yavuze vy'ingaruka hamwe usanga umuntu agwaye ingwara zidakira hamwe usanga umuntu yagwaye igituntu yari yabivuze ntibishoka biboneka kugira ngo wa munyonya du telefone avyumve hari uvyihereza ariko mu nyuma bikamwibikamwo akazoshiduka vyamwishe atabizi. Rero hari n'ubundi rero mu minota 6 tuzoturangije ikiganiro cacu hari ubundi yavuze ati murakoze cyane kunyishu nziza ubu ni wa wundi yavuga ati se abavyeyi biwe atabahaye agafaranga bakundana afise agafaranga ugiye yashimye ati murakoze cyane kunyishu nziza mu mpaye aha naringeze aho niyumvira komoka nje ku wundi muryango Yesu abongera amavuta. Amen. Vuga amen. Haleluya. No kuvuga rero ikiganiro cyacu mu kanya kizoba kirangiye reka rero tuvuge tuti mbega ingaruka nizihe ku muntu yihereza ibiyayura mutwe kugira ngo mu nyuma duse akamo mutera nakahe ku ingaruka twazivuze akamo mutera nakahe kuba ariko baratwumviriza baba ku bavyeyi batunze ugo gwaruka haba ku muryango usanga binuba abo bana nkuko mwari mwabivuze akamo mutera nakahe Khaisa. Akamo twotera abantu bihereza ibiyayura mutwe nuko bumva yuko bifise ingaruka mbi bakitura ikigwaruma Burundi tukabafasha kubivamo abavyeyi nabo no gutahura abana babo bakirinda kubakumira bakabaherekeza muri uko kugira intambwe yo kubivamo hama ikindi twohamagarira abantu bose umuntu wese ahabaye ibi biyayuramutwe bidandarizwa aho tubaye. Yego. Nukuvuga kujya igitoro kibuze imodoka cyazo zishira mu nzu. Nukuvuga n'ibiyayuramutwe bihavuye burya naho twovyihereza. Yego. Nukuvuga twese duhamagariwe no kuvuga gutuza aho hose ariko haragurishwa ibiyayuramutwe kugira ngo ntibitwononere abacu. Murakoze cyane. Espoir wo kamutera nakahe? Ego cyane. Jewe akamontera muri rusange ndagatera ikibano. Ego. Nuko batotunga urutoki canke ngo bakumire umuntu yihereza ibiyayuramutwe. Ko kurya yagize ingorane zo kubijamwo niko nawe bishobora kugushikira kuko ntibigira imyaka ntibigira iki. Rero nuko bofata abantu bakabatabariza canke badashoboye kugira ico bafasha ntibabakumire hama ahanini nkaca ntera kamo no ku bavyeyi bafise ugwaruka guhereza ibiyayuramutwe turabizi ko bitoroshe mugabo twoba hanura kudatabana babo no baheba ngo vyaranse mugabo Imana yaraguhaye umwana aguma ari umwana. Yego. Basi arondere ubufasha bwose ashoboye. Yego. Agume ariko aramufasha
impinduka izote biboneka. Ego murakoze cyane, reka mbashimire by'imvamutima kandi mbashimire by'ukuri ku ntererano nyinshi mutanze, kandi shimire n'abahamagaye, nshimire n'abadutelefoniye, abatwandikiye ubutumwa bugufi. By'ukuri iki ni cyatweretse ko tutari ko turatamba twirorera, twari kumwe n'abanywanyi bacu, kandi by'ukuri mwumvise yuko hari habavyihereza aho, hari abantu bubahutse, hari abubahutse baravuga ko bavyihereza, hari n'abandi banumiriye iyo onye mugabo ikiganiro bacumvise kabasigaramwo, nukuvuga ijambo ribasigaramwo. Mu nkundire rero Hayisa muganga ihora imbere Lidi Hayisa, mbashimire ku mwanya wose twabanye muri kino kiganiro. Turabashimiye cyane namwe Dini. Ego reka twizigire ko n'ikindi gihe hamwe hoboneka ikindi kintu gituma dufasha abene gihugu kugira ngo amagara yo mu mutwe ashishikare kumera neza, muzobikora neza mukazinduka nko mwabikoze. Tuzobitaba. Ego murakoze cyane, Imana bahezagire. Espoir, ndagushimire cyane bivuye ku mutima. Ego nje ndabashimiye ko mwashoboye kumpakanya kuza ngaha tugire hamwe ibijanye n'ingorane. Ego ndabashimiye cyane. Mwakoze cyane ku ntererano mwatanze, mwakoze cyane ku byo mwasiguriye abene gihugu. By'ukuri mwabonye yuko tutari twenyene, mwabonye ko hari abafise ikibazo bakeneye gufashwa burundu. Ego cyane, nanjye ndabashimiye mwakenera kuduhamagara tugume tuyaga kuri izi ngorane tuzobitaba. Ego twizigire ko ikiganiro kigiye kugira ico gifashe, tubwire ko batumviriza ko gisigara ku rubuga kwa Facebook, n'utacumvise azogenda yiyumviririze n'uzo bafise ikibazo ahazo kwitura aba baganga bize ivy'inyifato aho mu kigo Aruma Burundi. Mwatubwiye n'ahandi mu bindi bice bitandukanye muraza kuvyumviriza. Twizigire yuko vy'ukuri ikiganiro gifise kigiye kugira ikintu gihinduye mu kibano no mu gihugu. Shimira rero abatekinisiye mu buhinga bw'ivyuma, Ciza Innocent ndamushimire cyane, yatumye amajwi agenda neza. Vianney hariya wakoze ku masanamu y'ubwiza, vy'ukuri ndabona yuko nukuri naje ngira nari niraborazanya kayobe, vy'ukuri Imana guhezagire, amasanamu yarayubwiza. Shimire namwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro, tubifurize kugira akayabagu naho utaha mu kindi kiganiro tubungamunga amagara yacu. Bye. Muhejeje kumviriza ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir, ijwi riremesha. Vous venez de suivre